Umudiaspora n'umurundi aba mu kindi gihugu sivyo abavuga ba diaspora abarundi bagiye kwisumamwo bagenda kwisumamwo hanze hari n'abaronko bwene gihugu muri ivyo bihugu mugaba bakaguma bafise stati nta veut yokotitse no kuri nta veut yokotitse damuti muraza umudiaspora tukamusanga karangwa fungus yiteretse urubase guzuye fungus ari we veut weye aturiye pare none okay veut ngira umunsi yatumiye mukuru w'igihugu muri gashirame ye big deal bakorera mu Kabondo abitwa ba Daniel Mugisha bose batuza ku murongo uravyumva Chimamanda wewe azogaruka ari uko amafaranga yari yahawe n'abanyarwanda swati bazomwica ko baga ntibafyina Chimamanda cyo kimwe n'uwitwa Eric Nyandwi bajya bazogaruka ku murongo ko urumva bajya batipe surtout nka Eric Nyandwi bajya batipe nta gihugu bafise bari yatse ubwene gihugu Brazil yo tuvuze tuye kuri diaspora tuye kuri ba Samuel ba Freddy tuvuze ba diaspora tuvuga abantu nka ba Auguste tuvuga abantu nka ba Jojo uyu wa Black FM okay ko su mu diaspora ba Pacifique zukura monga bajya ba diaspora baga n'impunzi kandi mu bitangazama urumva amafaranga Pacifique icyakora unyuruza abantu ugenda uraba abantu tira grenade kugira ngo nk'ivyo bivuga nivyo amafaranga yo bakora urumva ga Brazil vuti nta jamba afise kuri iyo dossier nibyo ni yakotije oya cyasi ndumudi mwana aje yigeze ku mu diaspora rimwe yigeze kuja muri Kongo ndagaruka Hello bakunzi ba Gatech TV uni Rodrigue yama azanana na vibe inye idasanzwe kuko twamana amakuru mashasha muri ya Gatech TV kugira ndonka amakuru adasanzwe mba nkeneye umu influencer ubona agitaritse namba uno nta wundi ni Simbizi wa Se Avumba. Okay. Yes. Simbizi turagwaye kaze muri studio ya Gatech. Ebana murakoze cyane kunyakira kandi. Aha ni muhira. Wow. Uri bien? Gado bandiko ndinywera amazi. Ana amazi avanze na Fimbo wine. Atire umuntu atihereza Fimbo wine kiraraho. Arahomba kwero utangwa ka Fimbo kwero. Fimbo wine. Uja mu botike ukabaza ati nshaka Fimbo wine. Simbizi wa Se Avumba zanye inyuma y'ikibazo ubona kiraje abantu benshi nshinga ni kibazo cha diaspora ndundi ba Freddy. Yes. Harimwo na Samuel ubona yajemwo aguma avuga ngo cyane ni nguvu nyinshi. Yes. Umukozi diaspora idasinziriye. Namakuru ubona umuvugizi wa diaspora heruka kuduha diaspora idasinziriye turagashirako idasinziriye ariko tukiraho hariho ikibazo mperuka kubaza umuvugizi wa diaspora nzo atumubaza amafaranga heruka gutozwa uri kuraraba wamengo ari karishura arakekeranya mbega ku ruhande rw'iwawe wowe turazi yuko ukurikiranira ibikorwa hagufi cyane cyane abantu bitaho leta ndundi leta nkozi cyamye ku ruhande rw'iwawe wishimikije ko baravuga ati dufise amafaranga angana miliyoni izini amajana 3 zirenga ariko nta pese ati kugira ikiri exact ariko abantu bakagumana ayo makenga Simbizi wa Se Avumba diaspora ndundi nk'uwayikurikiraniye hafi ivyo bintu wumva bifise umuco je ndibaza ko nuba ari umuco ahubwo ndibaza ikintu kiba gihambaye mu kubaza ati diaspora iri kirakora iki cyo kintu gihambaye je mpamura abarundi idefu dufise turakunda gukritika man tuba manegati ntabi none umva umurundi uzorabe n'amakuru abaho benshi barabe bigusa baraba gusana ari negative aho umuntu aba yagwa aguye yanyereye niyo nkuru je niko ndaraba n'abashikiranganje bari ko bararahira bagomba bavuga kuri Bugaga none umwuba wa Bugaga bamuhaye media
none media sizi egana media turimo tugaba content creator none si twebwe none wowe ba ministre ukaja kurahira uja kurongora iki gisata ciwacu ntukreye content umva uje uko ego dukeneye abakozi yatege haraga content to create nyine akabona ati n'uyu na wene ivyajemwo arabizi uravyumvaga bras mugabo rero kajya kantu ko nyine abantu bose babonye umenga abandi mengo ntibarahi uravyumvaga bras bagacagira comment umva cuba turako nivyo no kuri diaspora babona gusa ukazorindira ko yogira commentaire kuri no tourner baheruka kugira ukarindira ko avuga ukabura mugabo ngo izo miliyoni ngo zirihe none navyo uri kurabona ibyo bariko barakora oraze kuzungura ngino gihugu cyose uraze amafaranga bari karakoreshwa reka ariko izi by'amafaranga tukavuga imitima y'abene gihugu babaranaye yabande bari mu bihugu ayo mafaranga yarayiki nabona aba diaspora Pacifique kose mu diaspora ba Pacifique zukuramo ngo abanyasi ba diaspora baga n'impunzi kandi mu bitangazama diaspora bahe umu diaspora n'umurundi aba mu kindi gihugu sivyo abavuga ba diaspora abarundi bagiye kwisumamwo bagenda kwisumamwo hanze hari abaronko bwene gihugu muri ivyo bihugu mugabo akaguma bafise stati yuko ari abarundi mugabo abandi uvuga ngo ba Pacifique se mu diaspora ujya n'impunzi y'umurundi n'impunzi ujya no kuvyangombwa bamuha nta burenganzira afise bwo kuza mu Burundi iyo tuvuze diaspora ni babandi bashobora kuva mu bihugu babamwe bakaza mu Burundi direct indege kabururukiriza kuri Merkel Ndadaye mugabo ntumbwira umuntu nibazo kube nibisa kugira utwe mu diaspora kwanza banzo bimeze kandi ntibaze nizere kugeshira mu ryabo bati batarimo kubanya se ba diaspora bajya ce sont des réfugiés burundais des refugees uravyumva bajya bari sous statut ya Nations Unies umva bajya n'abantu ba ONU n'abantu batagira igihugu bajya batipe nta gihugu bafise bari yatse ubwene gihugu braza ntuzubyitiranya iyo tuvuze tuye kuri diaspora tuye kuri ba Samuel tuvuze ba diaspora tuvuga abantu nka ba Auguste tuvuga abantu nka ba Jojo uyu wa Black FM yego president yarabivuze ati benshi babaye impunzi bari barahunze ari impamvu bari barahunze kera apana abatipe batema bajya ba Jojo bahunze bagomba kubica abandi nabo n'abantu bari bafise ibintu bavyonze ngaha batakuwa amazi baciye bariruka bateswata bateguye kudeta batera swata baca bari barayanyaga niyo mpamvu bamwe barafashwe batwagwa muri prison hajyo maze kujya muri prison buri mu prisonnier ntabwe ne gihugu kanaho ntajya ubufisi buri mu imfungwa nta madura igira amadura nyene y'imfungwa nyene kubera bari imfungwa nyene nta liberty bifisi nujya wundi n'aba Pacifique rero nuzura bitangwa na ba diaspora bagasaba diaspora muri diaspora bagane barimwe kugira uvyemere gira nawo ubugenzi kabiri gatatu akurunyikira amafaranga ndabe ko batakunyara aze ku izina yiwe ati je Pacifique ntazwe yandunyikiye amaso mu diaspora ubu nyene tangura ukorera deal na Pacifique sivyo amaguru bayatwaye wewe nguna kumvisha difference mu diaspora ubu nyene bamenya ati Rodrigue nuwa kinana madiri nande na Pacifique amafaranga bayarungika bayacishe muri banki mama yangu niyo banki ndakubeshe none urese mu diaspora kubera amafaranga baba baguhaye nta kintu na kimwe ciza baba bagutumye kuyakoresha umvire ndakubwira ibyo bagomba kuyakoresha abakurunkiye amafaranga yo kuzuranyuruza abantu urumva amafaranga Pacifique cyakora unyuruza abantu ugenda ura abantu tira grenade kugira ngo nk'ibyo bivuga nivyo amafaranga yo bakora urumva gabrasi niyo mpamvu rero bagasaba taraba diaspora muga amafaranga ya Freddy amafaranga ya Auguste Burundi amafaranga umvuge wa diaspora ndo amafaranga ya ba Samuel nubu naho noja ngaha kuri ekran nkavuga denda diringa na Samuel ko abazireze ko amafaranga ari mu mbona kazoza amafaranga ari muri 2040 amafaranga simbi nsanga ngaha kuri Samuel's Hope cyane gikogwa cyari ikogwa ariko areba ishobora kuvuga ati simbizi bino bintu bikara bivuga kugira sa kugira siga aba diaspora ko kina bintu bashize ngo guseka
je ndi umukozi braza je ndi umukozi none ayo ma projet bubaka amwe baza ko je ntakenewemo ikasugusega bamunye yuko bikenewe unani pati ya diri isigure yuko uriko urasegeramo akazi nta kazi ndiko ndabasaba kandi nta kazi nzigira ndabasaba je mugani babona ko hari diri bikenewe bazondondera bambwira ati se mavumba dukorane diri nini ndabona yuko kenewe none je sindi mayibo je ntabwo ndi mayibo uravumvaga braza ama projet bariko barakora genda Samuel Hope yarubatse hotel nziza hariya niyo mbona kazoza urabona neza ati no muntu arakeneye ko igihugu gitera imbere kugira gitera imbere hari ivyo wubaka urabumvaga braza hari n'ivyo usanura cyangwa ibindi ukabomura kubaka ibintu bizima aburi mu mbona kazoza uravyo uwo muntu mwe no bintu ndabibonye ndabisupport nkuyamaye amafaranga dukorane idira avuga ati ibintu idiri bagomba bakorana idiri yubaka Shimamanda cyo kimwe n'uwitwa Eric Nyandwi bajya bazogaruka ku murongo ko urumva bajya batipe surtout nka Eric Nyandwi azoza ni uva bara batipe bo kwa Gwasa me Gwasa ko vyamunaniye na politike yaramunaniye rero umuntu yananiwe yagiye mu karuko kizabukuru acavuga ati base kanifatanye n'abandi urabumvaga brass tufatane n'abandi bagifise inguvu sivyo ga bro rero bajya barabonye umva ari bari kukanyuma bajya banyandwa indazi nabo bazuja ku murongo abitwa ba Daniel Mugisha bose batuza ku murongo uravyumva Shimamanda wewe azogaruka ruko amafaranga yari yahawe n'abanyarwanda swati bazomwica ko bajya ntibafyina baga no muri Amerika baragusangayo sofu he kubutaka bwande bwantare aha kwa neva negative noya woni bako na Kizito Mihigo bamwishe yagomba guhungira ku butaka bukingi uravyibuka oya bamufashije mu nzira agomba kuza ku butaka bugize iki buri ku kirere gikingiwe n'amaraso ya Kristo aha ni muri embassy mugabo baje muri Amerika bazomunyara kwe amafaranga y'abandi yari yazo yadaho ari mama nakubesha erega impunzi niyemererwe kuza braza bivana n'ivyangombwa afise muri Amerika ivyari ivyo nambe yagiye nk'impunzi bo hari abantu bagiyeyo nk'impunzi xita bararonka ivyangombwa bararonka nationality benshi muri bo n'ubu nyene impamvu mbwira ba diaspora yuko burya no diaspora irafise ijambo nini yaburya naho abantu bavyirengagiza byari hari umutipe yavukiye mu Rwanda sivyo bazi ko mu Burundi hari impunzi z'abanyarwanda 72 we yavukiye mu Rwanda ku bavyeyi bari bahunze 72 avukira mu Rwanda hama mu nyuma baja muri Amerika sivyo baje mu nyuma habaye intambara mu Rwanda baca bahungira muri Tanzania umengo hama rere baraja muri Amerika uwo mutipe yararonse nationality ndakubwira ibibazo no musaba diaspora bariko barahura navyo kandi usanga le seul entité ishobora gukemura ikibazo cyabo ari ya diaspora ndundi uno musaba tipe bavukiye ari bafise passport zibiri barafise inyamerika abafise no kuzanga mu Burundi kandi passport y'indundi ikibazo bagerero niki ku nyamerika ba completation ama dossier bafise ugasanga umutipe yavukiye nko mu Rwanda mugabo yagereye no kurondera impapuro zino ugasanga hakwandika yuko yavukiye mu Rwanda agaca arondera residence yo mu ntara yiwabo dufate ngo bagaca arondera nk'impapuro nko nabonye Denemari yavukiye Igene mu Kayanza mugabo yavukiye Imatongo umuntu uze mu Rwanda kuri passport y'indundi handitse ko yuko yavukiye mu Burundi passport y'Amerika handitse ko yavukiye he mu Rwanda izo passport ubageze kuri airport haraba ikibazo uravibaga braza ibyo kandi ntabyo waruzi aha menya yuko uje ufise passport umba kugira azi no mu Burundi nta visa agomba kuriye kubera Burundi buremera yuko ushobora kugira ubwene gihugu bubiri Amerika ayerekana passport y'umunyamerika akerekana passport y'indundi uravyumva rero abagiye bararondera ama passport muri ubwo buryo uravyumva kubaraje kuba bagiye benshi wasanga atani impapuro bafise n'ama marque de naissance bosanga abavyeyi babo barabazi mugabo mu nyuma bakagenda ino bakarondera impapuro kwera babazi bavuga ati okay
nimvukira uravyumvaga bras ni hajeyo ku madokima yanje yose mvuka igitega yose yego kwa niho navukiye mugabo jewe papa vuka mu Cibitoke mama n'umunyengoti urumva undi umunyabujumbura mugabo naho ndi umunyabujumbura mbwa navukiye igitega kuri mama wanje avukiye Butanyerera urumvaga bras urumva ko mfise kugenda nk'Ibutanyerera nkarondera y'amadokima kubera ndabirekuriwe n'amategeko mama wanje ni yavuka amuga sanga rero ko vyangombwa biswe ko mvuka hehe Ibutanyerera rero ubu rero bagenda haba confusion iyi passport yawe mwe kuvuga ko wavukiye muri mu Rwanda yindi ko wavukiye mu Burundi ziya passport rero bacha bakubwira ati gisubize muri pafe bagukompletere yuko wavukiye mu Rwanda ko ndafise n'umukuze wanje yavukiye muri Kongo iruberizi nuko nyene passport we n'umurundi mugabo yavukiye muri Kongo nibisanzwe birabaho mugabo urumva we yavukiye muri Zaire mugabo n'umurundi rero yabigumije kujya nyene mugabo rero abahari abandi barundi rero usanga bacha bihenda ko rondera document ngaha andika n'abavukiye muri Tanzania bigumiza uko nyene birabizi ko mwari mu nkambi y'impunzi ivyo rero izo passport kenshi nk'umuntu ajagira ico kibazo buga ya diaspora nyene ikigufasha rero mu kurondera kandi kugira bigende neza nibo bonyene bavuga ati bisaba rero ubuna kotiza muri yantuzenya nk'umujama yagize ico kibazo reka arambaza ati nuko passport yanje nuko mbajije muri hariya muri aeroport ambwira ati bana aho oyi bisaba maka president wa ntuzenya wa diaspora niyo yogenda kukubariza bisigura ko diaspora ndundi irafise ijambo aha nkibi ndabivuze abayibaze baze bafyina ahantu bategura ibintu na son excellence akaza kuvyugurura tunumva urasiguye ibyiza bya diaspora ariko kandi ntuzeye ibura gambe bavuga ko bidahiza none nta ingwara none ibyo ni turi kwisi ntawera ngo ko ari ibintu umuntu ashobora gukora akabona tuno muntu finale mayexagere nkiki Samuel aragirizwa kunyonyeza ubutunzi bwa diaspora ndundi abo bakubajije barakubwiye amakotization bagira nta makotization none babanze bakubwira ati twakotije aya ari bro ntimuze mugomba abantu baba yicaye hariya muri Amerika yibere yibukingiye hari bidemo gutya vy'ibiratina vy'Mexicaine n'ibi bivari epfo za irigwe usanga gifitiye itako gera usanga ama agacaza ngango diaspora ukarinda n'umugambi umwe amaze gukora ukawubura nakunda kuvugisha ukuri ende naho umugwanya Vewit nawe nyine aravuga ati Je Samuel ya Vewit ajye usanga ariko yakano bamupapuye ntuzi ko nawe nigeze kuba twara kaboro kabanyame abantu bose bafashe ibintu bishye amasantime ayo makuru niyo none yaratwara namba ari BDUC ibintu mwene ivyo barakamupapu yatangura kwiriza kareka wo nakabonge baba bafise batoke pare we Vewit weye aturiye pare none Vewit ngira umunsi yatumiye mukuru w'igihugu bigashiramo iyo BD bakorera mu Kabondo usanga bayibukingira Mexicaine bamba bayabuza amahera yo kururiha agashitangura kuremeka abashaka samwe baraza kumurihira indaye Vewit we turiya namuke uramubwira samwe nuzenya Vewit yerekana amafaranga amaze gukotiza fiche ya cotisation yiwe umara turi gukotiza ryaye cotisation yogira atemera Samuel none atayigira ne yidogera iki na hore areke bagira ama cotisation yabandanye bikoko nahore aje umwitabi nta Vewit yokotiza no kuri nta Vewit yokotiza ndamunzi muraza diaspora zo musanga kanangwa fungus yiteretse urubase guzuye fungus urubase wamusaze mukinama yego umudiaspora narindenga yasharampagarika ati simbi biti nsanga yiteretse ibase gutya yuzuye fungusi byabo usanga amasaza gumaduma gutya pembe yadambwa ati poreza emunyu mbora gwabuje mariko arambwiye nyidogo yo muri BDUC BDC uravyiga bras munyuma cyambona shaho no mujamera quelque chose mugabo urumva nibabe hamwe
uyu muntu amaze kwitwa umurongozi wabo nakubwiye ivyiza vya bino biboro peu importe nawe utamwemera none nari abantu none usanga umukuru y'ugutamutoye mugabo hageze iyo hageze ibibazo byo gukemura uraza nawe ukamusaba ijambo ntiwakwa gutwara kandi ntiwakwa gutunganiriza uravyumva Gabo kandi erigiye gutunganiriza kurusha n'abamu yego kwera amaze kuba umutware ni wabose rero namba ijya diaspora amaze kwemegwa yuko ari watwara diaspora ndondi mugabo nakubwiye aba diaspora bari nuzanya no mu diaspora vewe ndavyemera ko ndamaze kumubona nga nta mu diaspora n'ururukira kuri Merkel ndadaye ukabona arinjiye njya mu rundi yitwa mu diaspora ngabaje batipe wumva ngo yatiye muri Tanzania washewirira ikinga ati Kigoma yinjira ku manyanga nakene n'umuntu abimenya ko ari mu Burundi we ni refugee niba abandi bagenda hanze agaca bavuga nabi igihugu ngo bariko barabarondera bagaca kumbura iwabo agaca yinjira ku manyanga kugira kumba ari abantu bavuga ibyo bwe baronka impapuro z'ubuhungiro nkabaje baciye Serbia baga ntabwo ari aba diaspora ntibaraba bazoba diaspora umunsi baronse ubwene gihugu cyangwa impapuro zibarekurira kuza ko ubu ibice bafise n'ufise passeport na passeport agira bayita titre de voyage niko yitwa titre de voyage nakapapuro babahereza mugabo nakode uragenda mu bindi bihugu byose kiretse igihugu wajuvamo uravyumva rero nivyo aborose ba diaspora tuvuge bagiye ba diaspora ngashobora gukotiza ngashobora no kurikirana imigambi ikiraranga mu Burundi ashobora no kuza rero nzokumva rero nkuri karidogera ba diaspora atari muri bo banza umenye kwanza wariwe uravyumva hari abantu usanga baba muri za South Africa atari impapuro bafise saba kumangete cyari za Zambia uravyumva uzi kuba mu gihugu cy'abana ata impapuro ufise cyo zo kibamwe no mu diaspora oya kandi numva naho ugira ikibazo atawutabaza naho gwara ntuja kwivuza braza ko bindi bihugu hari uramaze kubona umuntu agiye kwivuza polisi gakimufata ubwo tuno kuba handi ho bibiri electronique tuwi kino gihugu kirimwo gute rumva rero abarosa ba diaspora bameze uko benyegetse tufata ko diaspora ndundi ari ababa mu bihugu bavese byangombwa hanyuma simbizi hari ibintu bivugwa kuri jya nyubakwa niyungumanga ijya nyubakwa iraragishinga abantu benshi naho bihariye ijya nyubakwa iraragishinga abantu ya nyubakwa ijya bavuga ko bazokuba ihoteli wewe nk'umuntu akwikirana ibintu ya nyubakwa president yavuze ko bayisavye ahantu himbuka imiceri n'abantu bakeneye kare ubu turi mu mwawusura nk'ivyo ujyasha aze kuyubakika ibuhumutse nora ajya amafaranga nayo nta cigi baronkeretere bazoyubaka no siko bimeze no siko bababwiye ntibaronkatere mu kumenya kwanza tere bw'amafaranga nayo oya amafaranga ntababitse ngaho umunsi babahayetere baraca bagira baba bahatere bubakamwo hama ntibayubake niho bubatse nuza kubaza tere baracari bari muri patience no muvugizi wa diaspora ndi yaravuze yuko deke babahaye ikibanzo baze kandi rero ivyo bizobaze uwakotije pana ba V8 bizobaze watanze cotisation pana ba V8 oya V8 nta jamba afise kuri iyo dossier nibyo yakotije oya cyasinde mwana yageze ku mu diaspora rimwe yageze kuja muri Kongo ndagaruka basibira bitahura apana ngo ni kubera ngo atabishaka mugabo kubera amategeko yo ntabe muri kure kubera yarahunze Burundi naho ambassade iri ayiraba nk'ibwishwa Doive tuje mu manza simbizi yego je numva yuko hariho umuco utanze ku barundi batari batahura na diaspora kapfa guharira gusa baborewe bari mu kabare babuze yo bariha agace yibaza yuko ariho diaspora yamurondereye amafaranga kandi ata amafaranga yigeze anakotizamo okay simbizi reka turangirize ku mirima Rafa Pase mu mirima vrema yego zaraduhimbaye pe hajya rero ngo wimbe amatona ngara nzo yamenye namara gupima haracari hakanya rero tuzoduga yego namara gupima ku munzane niho nzomenya imyumbati nimbuye ingene ngana mugabisho nicyo amakaye ibikoresho by'ishure byo no mwaka imyumbati iratamye byungu kazima nabonye ko yashitse
Yago je ko atabahabara njamwe umva naragiye juste kugira n'abarundi babone yuko babone neza atari umunwa gusa kuko bana dernièrement abantu bavuze amajambo menshi simbizi agera president kamuhemba ibiraya ntibazi yuko natwe for real ndeze kuba je sinari gupfa ndimi nakubeshe none twe twamenyereye gusegerereza urazi BBC ntabonye yandika ku bintu byo gucoresha aba diaspora urabimvaga braza nyene cyubahira ati umunwa wose uronke ivyo ufungura umufuko wose uronke amafaranga none sinagiye kurima none uduzu dufaranga mfise none nga achasha oya kirazira gucora kora yarondera nje uko ndayahiga uraza amabavu ndayavunikira sasa rero maze kuronka amafaranga jewe n'ukuri sinari gupfa ngendagiye kurima mugabo mbonye umulidere dufise nyene cyubahiro afashe isuka none wowe urinde utoyifata ubonye son excellence afashe isuka wowe urinde nicyo kibazo hage nivyo abagombye kuvuga na jewe nafashe isuka cha wibaza rero namba son excellence yafashe isuka wewe urinde fuma ndima akantu gato ndimaho mpamvya je sino kwimbura nk'ivyo son excellence yimbura kandi sino kwimbura nk'ivyo umurimyi nyezi nayimbura kwari byanje nivyo kurya bon hari ivyo ngara duke nshobora kugira ndonke ndi surtout mu kucyenda amakaye nibiki bizova haje yego urumva nivyo kandi mpamagarire n'abandi ba artiste bagenzanje cyayo dukora bimwe nabone bijukire kurima no korora heje nk'ubunyene ngo make ndimba abantu ahantu hanini yagose n'ingozi bucanduka kwanza nzogenda gutora ndafise ibiti 30 muyomba yanyemereye kuri mariage mwaheruka kuba none minentere nzogenda bime ujunkeza je bari post mfise oya nari yanko wawe jewe gusa nkeza yuko imyumbati yanje yagenze anko mama yangu biti 30 n'inkwambe amaye inkwavu zingaye ngo mana yanje inkwavu 20 inkwavu 30 kandi mwakora he izo nkwavu ndazo buzaramaze kunguka zonyereka aho ziri nenda kubesha ngiye kororera he ibutanyerere babona mama inkwavu n'ibiti inkwavu 20 ndaza kubiraba ndavyibuke neza biriho kubera burya abantu bose banyemereye ikintu nagenda bandika ahantu nabanje kwanda posha kwanza amaze nipambanire wanyemereye umuceri ndaza kuwutora muri no minsi kubera uw'ivyurugo byamaze kuba mu bambe hari n'umuvyi yanyemereye ibiharage muri famille ninka yanje databuko yanyemereye sindaja kuyitora